Kw'igenekerezo rya 12 Munyonyi no mwaka Nyeniteka Emmanuel Sizohagera arongoye inama nkenguzamateka yaraganutse avuye mu rugendo rwari rwamushikanye mu gihugu ca Kenya aho yari yitavye inama igira 14 yahuje abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka zo mu bihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Nkuko vyashikirijwe na Nyeniteka Emmanuel Sizohagera, muri iyo nama barabiye hamwe ibijanye n'ingingo zafashwe n'akarere ko hokwigwa amategeko agenga inama nshingamateka na nkenguzamateka zo mu karere, ivy'inkino zizohuza abashingamateka n'abakenguzamateka b'izo nzego zizobera mu gihugu ca Sudani y'Epfo, hamwe n'ibijanye no gushinga ishure ry'izo nzego mu karere rizofasha mu gukarihiriza ubwenge abakozi bazo. Nkuko mivuze tuvuye mu nama mu rugendo rw'akazi babereye mu gihugu ca Kenya, Nairobi, aho twari twitavye inama igira 14 y'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka muri bino bihugu bigize umuryango w'akarere k'ubuseruko ka Afrika. Rero byari ibintu nka bitatu nyamukuru twari tugiye kuraba. Icya mbere kwari kurabira hamwe ingingo zari zafashwe mu nama igira 13 yabaye muri 2019 i Kampala, kuko nkuko mubizi nyuma ya 2019 ikiza ca corona caje gitera, rero bituma atazindi nama zisubiye gutunganywa kubera ikiza. Ikigira kabiri twatsa kurabira hamwe cyari kijanye n'inkino z'amazitunganywa n'amanama nshingamateka na nkenguzamateka muri no bihugu bigize no muryango, kugira ngo abatowe n'abenegihugu bashobore guhurira hamwe, hanyuma bashobore kumenyana no kuganira ibijanye n'ubuzima bwa kano karere. Ariko kandi hariho no kwemeza igikorwa cakozwe n'umuhinga ku bijanye n'ishure ryegukira amanama nshingamateka na nkenguzamateka mu ntumbero yo guha ubumenyi abasanzwe bakora muri mu manama nshingamateka na nkenguzamateka, ubumenyi bukwiye bujanye n'igihe tugezemwo. Rero ku cambere kijanye no kurabira hamwe ingingo zari zafashwe mu nama igira 13, harimo ikibazo kimwe cari nyamukuru, kwari uko urwego rw'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka nta mategeko ahari arugenga mu bijanye n'ano masezerano y'uno muryango. Rero twarasavye yuko inama nshingamateka ya kano karere twafashe ingingo yuko yogenda ikiga itegeko iryo tuma runo rwego rushobora kuja mu nzego zizwi, hama bibaye ngombwa tukavugana n'abashikiranganji mu bihugu byacu bajejwe bya kano karere. Rero ico ni kimwe, ariko kandi hari inama yateza kubera nga mu gihugu cy'u Burundi yari yafunditswe mu nama yabereye i Kampala. Rero ko twasubiye gukora ku mugaragaro kubera ikiza ca corona cahavuye, twasabye ko iyo nama yoza n'ubundi nama nshingamateka mu Burundi ikayakira nk'uko byari byafundikiwe mu nama yabereye i Kampala. Ku bijanye n'inkino, hariho inkino zizotunganywa muri kuno kwezi mu mpera zako guhera itariki 25 kugera itariki 2 z'ukwezi kwa Kigarama, izobera mu gihugu ca Sudani y'Epfo. Rero ikibonekeje nuko twasavye ko hoba vy'ukuri kwisonera, kuko hariho utunenge twagiye turaboneka mu bijanye n'ingene izo nkino zagiye ziratunganywa, ugasanga habaye kuzana atarabashinga amateka, cyangwa ugasanga bazanye abakozi badakora muri mu nama nshingamateka cyangwa nkenguzamateka, bagenda kuzana abandi baza gukina bavuye nko mu migwi y'igihugu, kandi abari nkino zihuza by'ukuri abari muri urwo rwego. Rero ibyo twarumvikanye n'indongozi zirongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka yuko hoba by'ukuri kubahiriza ingene izo nkino tegeza gutunganywa. Ku bijyanye n'ishure twaremeje icegeranyo
cakozwe n'uwo muhinga, hanyuma dufundika yuko iryo shure rizoba riri Nairobi, niho icicaro caryo kizoba, ariko kandi hariho n'ivyigwa bizotangura gutangwa ku buhinga bwa ngurukana bumenyi kugira ngo abasanzwe bakora muri mu manama nshingamateka na nkenguzamateka bashobore by'ukuri gukahirizwa ubumenyi ingene boza baratunganya ibikorwa muri izo nzego. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarashikije kandi ko muri iyo nama havuzwe ibijanye n'igihugu kiramukiwe kurongora inama nshingamateka y'ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EALA. Iruhande y'iyo nama Nyeneteka Nzohagera akaba yaronse akaryo ko kubonana na mugenzi we arongoye inama nkenguzamateka y'igihugu ca Kenya, bakaba bavuganye ibijanye no gufashanya no gukomeza imigenderanire hagati y'izo nzego barongoye. Ko twari kumwe n'izindi ndongozi zirongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka mu bihugu vyabo, kabaye akaryo ku ruhande rw'iwanje gushikiriza abo bakuru yuko ku bijanye no kurongora inama nshingamateka ya EALA yuko ari Burundi buramukiwe, kandi ko atavyo kwiyamamaza bikwiye no kubamo. Tukwiye kubahiriza ingene tuza turabisikanya mu mahoro n'umutekano, atavyo kugwana, kuko turi mu muryango umwe. Rero narababwiye yuko dufise umukandida abishoboye, kandi ko Uburundi bwiteguriye kurongora inama nshingamateka y'uno muryango. Hamwe narashoboye kubonana na mugenzanje arongoye inama nkenguzamateka w'igihugu ca Kenya. Bwa mbere kwari kumukeza kubera ko aheruka gutorwa, ni mushasha, hanyuma ndamusaba yuko hoba gukomeza imigenderanire hagati y'inama nkenguzamateka y'igihugu ca Kenya n'igihugu cacu. Rero yaravyemeye, tuca twumvikana ko tugiye gushiraho umugwi wotangura gukorera kuri iyo migenderanire y'izo nzego uko ari zibiri.